Bonjour, bonsoir. Karibu kandi. Iyi ni suite video ya kabiri. Suite ya video ya mbere navuze ku bijanye no kwiga no kuba mu Budage. Amadokima ashobora gusaba ugiye kugira demande ya visa. Rero ibyo naravuze la fois passée nivyo ariko ibyo nibagiye. Nivyo nasiguye gutariko neza ijana ku ijana. Ariko uyu munsi ndanye list. Nari nziza kubisoma aho biri kuri site web, aho biri hama tuvugane neza. Sorry God. Tuvugane neza. Uko biri by'ukuri uko biri hama ibyo navuze neza vraiment ntagasubiramo kaniniya cane nza guhagararira cane ku bintu navuze nabi. Hama icambere ni passeport, ico c'est normal ariko akongera ko nuko iba iri valide au moins 3 mois aba yuko i expire. Nk'akarorero baguhaye passeport iri ya 10 ans au moins amezi 3 imbere yuko passeport yawe expire. Hama ica kabiri ni formule d'application. Formule d'application nabwiye yuko yoyo uyisanga kuri site web yabo hama ukayitereshaje hama juste ukakompleta amadonnées bagusavye date de naissance, amazina y'abavyeyi, aho uba, blablabla. Ibi byose normal ni kuvuga ngo bashaka nyine byose ubishireka kuri notre formule d'application. Hama izo ni zibiri uzitwara ari zibiri. Ica gatatu ni passeport twarivuze ko aho nabishi tubivuga ko hamica kandi lettre d'admission. Lettre d'admission iyo twarivuze ko hamica gatanu ni proof yuko ufise ubushobozi. Iyi rero navuze iyi proof ishobora kuba iri mu bwoko butatu. Ubwoko bwa mbere ni compte bloqué ukorera wewe iri ku izina ryawe hama ugashaka ko amafaranga. Sivyo? Amafaranga rero uzi navyo ko ari 12000 ariko naravye neza exactement ni 11208 euros. Sivyo? Nivyo compte bloqué navyo dushobora kubivuga tukabihasije yayo kwa yonyene. Hama iyindi choice ya kabiri ufise ni uko ufise lettre d'obligation gouvernement yaguhaye cyangwa umuntu yaguhaye. Iki rero nico ntazi neza kuko hariho iyo lettre d'obligation itegeza kuba iri conforme kuri paragraphe iri mu gitabo c'amategeko siza kuri conforme yayo. Iyo paragraphe sindayisoma vraiment no ndabeshe sinaba ndabwiye neza ibirimo indani uko bimeze. Hama ariko ngira umuntu ashobora no kugira plus de recherche. Hama choice ya gatatu nuko ufise scholarship canke scholarship wahawe na institut canke une institution européenne iyo yose ariko ishobora kugucouvrir depuis umunsi uzoba winjiye kuri territoire utangwa amasho gushika umunsi uzoba wahejeje kwiga. Sivyo? Ni kuvuga yuko scholarship iza kugucouvrir toute la durée. Sivyo? Ikintu ca scholarship nubwiyaga ko cane kuko vraiment c'est très compliqué kuronka amafaranga agera ku 11,000 c'amayero kugira ngo wayaronse n'ukuri n'umugisha. Okay? Rero scholarship nubundi bwoko umunyesha ashobora kwifashisha. Rero ndibaza yuko iyi sujet nayo nyene ni sujet très important kubera ko kenshi tubaza yuko ama scholarship bayaha seulement abana canke abanyeshuri bafise amanota menshi. Or que hari plusieurs sortes de scholarship. Hari scholarship yuko juste umukobwa umunsi imyaka 25, hari scholarship yuko umuhungu ari engagé dans la société. Scholarship z'ubwoko bwinshi kandi iyi ni opportunité umuntu wese vraiment ashaka gukoresha kwirondera scholarship. Tukura mu mutwe yuko ama scholarship bayaha just abantu baciye ubwenge. No, ça c'est faux. Ica gatandatu naho ni proof ivyo ukora imbere. Nimba uri umunyeshuri, nimba wari umukozi, nimba wakoze formation professionnelle, niyo ni ibintu tuzo gutanga. Sivyo? Uri umunyeshuri ko ndivuga ko n'umunyeshuri niko utanga bulletin diplôme tout ubugeni uzifise. Hama ica gatanu ni ikindwi ni proof yuko uzi icongereza mu gihe ugiye kwiga mu congereza, proof yuko uzi ikidage mu gihe ugiye kwiga mu kidage. Ariko kandi iyi point yindwi ari n'abandi bantu benshi nanje narabikoze n'ubuje kwiga mu congereza. Sivyo? Uje ufise au moins niveau runaka nk'akarorero ka A1 kadivo kambe gatoyi uwekana yuko wakoze ibishoboka byose kugira ngo uranga kuru kazofasha muri intégration. A1 ni juste kuramukanya umeze gute, witwa gute, ubahe.
si ikidage c'indani rero nako wagakoze kaguha avantage kandi nako wagakoze ugira utwarira proof yako. Hama ici c'umunani ni CV iyo urumva n'umunyeshuri uteza ko afise CV I guess. Icumunani ni lettre de motivation. Da motivation urumva yorayandika ukavuga impamvu ugiye muri ico gihugu, impamvu wahisemo iyo programme, impamvu wahisemo universite, impamvu utahisemo ibindi bihugu. Uravyumva? Hama ukabishira muri iyo CV. Akanecdote gatoyi ndibuka igihe nja gusaba visa pour la première fois ko je bwa mbere barayinyimye. Nako umva ko ibibazo barakubaza vraiment barakubaza iki n'ibiki rero tukaba ku kibazo runaka arambaza ikibazo ndamwishura maze kumwishura mbona agiye mu process muhaye agiye kuri lettre de motivation arasomye ndamuraba turarabana amaze aca deposer yanoze ya lettre de motivation mbona body language yiwe ndavuga ati karabaye kabiza kajana kanyime vraiment c'était clair yuko ese ko yuko vraiment lettre de motivation uteza kuyitondera. I don't know yuko ama lettre de motivation yose bayasoma ko je pour la deuxième fois genda gusaba visa ntibigeze bayisoma ariko pour la première fois barisoma. Rero bisigaye yuko vraiment ikore neza uyaranje ibibazo byose ushobora kubaza ku munwa byose uvyishuye muri lettre de motivation. Yego. Hamisha gatatu kivuze ko ni assurance médicale. Hamicha ici 11 ni icemeza nkuko karabageze kwa mu Budagi hambwa tamuhira ushatse kugaruka rero ni kuvuga bufise aho igipapuro cemeza ko wabaye aho hantu waratonyene kamera barakikubaza hamwe wambajije yuko kweke uja muri Kenya ko kuja kugira demande visa muri Kenya ni kuri yuko mu Burundi dufise juste consulat le consulat ntabwo itreta visa z'abanyeshuri. Je naragiyeyo igihe nari muri processus nari shikenda babaza barambwira ati no iyo type de visa ukurasaba ntabwo twitreta ngaha hano ushatse kuja mu Budagi juste kwiye kuvisita ugenda kusaba visa Schengen nayo na visa y'ejo ni visa Schengen kaya ka visa ka petit durée ugenda ugasabira muri ambassade y'Ububirigi. Ako ushatse kugira ambassade ugira nuze ya traitement ya type D uge visa type D ugenda muri Kenya niho nuze ya dossier zacu zibarizwa. Ndanabaza impamvu ntamera kuja gusaba mu Rwanda mu Rwanda no horoshe no hafi iwacu kamera baravuga ati no Burundi buri region Burundi burimwo buri munsi ya nuze ya ambassade iri muri Kenya. Namusigura gute numva mwavyumvise nivyo nyene. Hama sinibaza ko ati none bagiye rero ikindi nuko amadocument yose ugiye gutanga nuko abari original photocopy zose photocopy zibiri ko ama originale bararaba ariko uragumana urayatahana nashaka kugumana ntuze yawe quand même diplôme za ikino ntuze document bagumana yo nyene ni passeport ko nayivuze kugira ngo ntuze visa bayironse kugira ngo bagire iki baze kwishiramo nico. Hama ndibaza n'ukuri nivyo kuri umunsi twari kuganira ama document yose rero ari kuri site web yawe. Haramba undi yambajije Claire why kwiki kurabikora kwiki en fait kubera iki kuratangaza information ni kubera yuko je abantu maze kumbwira barenga benshi vraiment twe dushaka applyinga ariko amafaranga bakwa tuciye muri amanuze abantu bafasha amafaranga ko dusaba ni menshi so umuntu mwana ko musaba 1 million 2 million 3 million cyangwa yarenze basha ibi bintu ushaka kuvya applyingira uri muhira information ziri en ligne ego kumenya aho ziri nivyo bigoranye niyo mpamvu ndi ngaha ngo ndabaha information izo ndabaha izo ntazi vraiment tutozonderera hamwe ariko izo nizonzi ndavuga nti information yo yifise yitange undi ayumvireho ari gutanga amafaranga nivyo information n'ubutunzi ariko abandi kusaba amafaranga menshi rero nashaka gutera intege ibi bintu ushaka kuvyikorera uri muhira telefone yawe canke imashine yawe iyemere
mbese mutuze tugerageze imigisha n'imigisha y'umuntu ushobora kugerageza nawe ugasanga uronse iyo visa yawe ntugire ubwoba ayo mafaranga ngo ugiye kwa playinga uzakura he aya mafaranga ntuyakeneye ukeneye juste l'information sivyo information ndiko ngira ikindi kugerageza ndabahereze bishoboka ndaza kugira ngira ndaza ku iyi link ya site web yabo ndayishyira kuri video ako sinzana ukuntu babigenza ntavyo nzibasha ako ndaza kuraba ku bandi bantu bafite ama YouTube channel ukuntu babigenza ndakora bikunda ko ndayishyira aha hasi hama uwari wese ayivyifuza vraiment akike ko agende yirabire nivyo vraiment hama pour la prochaine fois kinavyo tuganira ko ni kujya na bourse gute wa applying a bourse nigere wa applying a bourse nizihe zishobora gukenerwa uzikura hehe iyo information yo bourse uyikura hehe sivyo nagageje kugira des recherches hari ama link fise hano nayo shaka kuza tukayaganirako ariko vraiment ntiwitinye gerageza ugeragereze wowe ubwawe fata telefone yawe uvyikorere haba ufise ikibazo feel free andika muri commentaire ico ufite inyishu tuzoshishurira hamwe ariko ko nabwiye birashoboka nyuma ufise indoto yo kuza kwiga muri iki gihugu birashoboka vraiment nta kidashoboka iyo ukishize mu bwenge kirashoboka ego hama ikindi novuga uje uri umunyeshuri sivyo hari naho nyine de sorte kuza uri umunyeshuri hari kuza uje kwiga directement nk'akarore uje ikidagi waracize ucigiye ahandi warakoze ibibazo byose examen warayitoye hari kuza uje kwiga directement utangura university hari n'iyindi option ico gitege utakize kandi nta muntu gucigira mu Burundi canke gucigira muri ivyo bihugu biri hafi yo mu Burundi ukaza gucigira hano hari rero ukuntu ama université afise ukuntu yemerera abanyeshure akabaha lettre d'admission conditionnelle ni kuvuga ko lettre d'admission chetwa kubuye lettre d'admission uza utangura kwiga directement hari ni lettre d'admission conditionnelle condition ikaba ari yuko uza ukabanza kwiga ururimi rw'ikidagi hama waruheza ugashobora rero ku university ndavuze kubera ko uje kwa applyinga mu Congereza kubera ko c'est logique ko abanyeshuri benshi baza kwiga hano muri gihugu benshi badecongereza ko l'anglais ni ururimi ruvugwa presque partout sivyo rero kugira ngo uronke place biba bigoye kuko amakritère baca bashiraho kuko amaprograme n'amakritère abagoye ko amaprograme yo saba ari menshi ariko uje kwiga mu kidagi ibintu mvuze bashaka mu kidagi amaprograme aba ari menshi n'ama université aba ari menshi yuko ushobora chance zawe yuko ushobora kuba prise muri université rero niyo yindi mo yo kuza ukaza kwiga ururimi ngaha hama amahirwe warumenye neza ugaca ubandanya kandi uri hano uzofise iyo type de visa de umunyeshure ufise ufise amategeko agukingira nk'uri mwana w'umunyeshure niyo yindi nanako hano numva ku muntu yokavuga ko rero ufise ikibazo andika aba free hama pour la prochaine fois sujet ikurikira n'ukuntu ibintu bijanye na financial support woyironka gute scholarship woyironka gute canke ushaka gukora iyo compte bloqué amafaranga ushaka kuyabona iyo compte bloqué woyikora gute nivyo vraiment duhanahane ama information nuko ni ivyo munsi muri video wayiravye ku mutaga ugira umunsi mwiza wayiravye mw'ijoro naho ugira ijoro ryiza zosubira for the next video. Peace.